Iyi ndwi iheze yaranzwe n'amakuru ya politiki atandukanye nk'umugwi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko ari abo mu mugambwe CDP wa Anicet Niyonkuru bagomba batahe kwitegurira amatora yo mu 2020. Iryo tahuka ry'abo banyepolitiki ryavuzwe ko vyinshi. Benshi bibaza imvo zivugwa nizo bazinyegeje inyuma yaryo, ico bishimikije, ico bitwaje n'ico boba baremerewe kuvyerekeye umutekano wabo n'uw'abanywanyi wabo hamwe n'uburenganzira bwo kurangura icese ivyo vyose bijanye n'amabanga ya politiki. Benshi mbere bakeka ko ukutavuga rumwe n'ubutegetsi ari bihendwa abana, bakibaza ahubwo icinyegeje mu masezerano boba baragiraniye n'ubutegetsi. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi urubaha uburenganzira bw'abariko barataha ku bushake bwabo mu gihugu cabavyaye. Ahubwo utangazwa cane n'ikibarindishije gutaha muri kino gihe atari agaseseshwanumuri ko abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi basanzwe mu gihugu batotezwa iminsi yose. Mbega bo bizeye ko urubuga rwa politiki rwugururiwe bose, ko bagiye kuronka uburenganzira bwose bwo gukora politiki atatotezwa no kuburabuzwa by'igipolisi, intwaro n'imbonerakure. Nimba batoba batashe gushigikira abasanzwe bariteguriye amatora, bo twizeza ko mu mezi make asigaye ngo amatora abe hari ico bazohindura kugira ayo matora abamwe abarundi twese twifuza. Mu kurindira kubona no kwemera ivyo bitangaro, duteye akama abarundi n'abarundikazi kudasamara. Ibiganiro vy'ukuri no gushaka kwa politiki nivyo bizodushikana mu matora azoshobora guha igihugu cacu abagabo n'abagore, inkumi n'imisore bazokiyobora mu nzira y'amahoro, umutekano n'iterambere rirama kuri bose. Igihugu kigasubira kubica amata n'ubuki, kirangwa n'intwaro igengwa n'amategeko, aho abarundi mu budasa bwabo baterera mu iterambere bakanasangira umwimbu atawanja wangura. Akana kamo k'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi.